Umwami Charles III w'Ubwongereza yatangiye uruzinduko rw'iminsi 4 muri Kenya, n'urwa mbere agiriye mu gihugu cyakolonijwe n'Ubwongereza. Arateganya kwemera ibijyanye n'akababaro mu mateka ibihugu bisangiye. Ingabo za Chad ziri mu butumwa bw'amahoro bwa ONU muri Mali zageze igawo nyuma yo kuva mu bigo byazo mu majyaruguru y'igihugu. Abasirikare bayoboye Mali basabye mu kwezi kwa gatandatu ko ingabo za ONU ziva mu gihugu zoherejweyo muri 2013. Maroc yakiriye neza umwanzuro w'akanama ka ONU gashinzwe umutekano wongerera igihe intumwa za ONU ku bijyanye na kamarampaka mu burengerazuba bwa Sahara kugeza tariki ya 31 y'ukwezi kwa 10 umwaka utaha. Aha Maroc hafata nk'ubutaka bwayo. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yatangaje ko itariki ya 15 y'ukwezi kwa 12 ari umunsi w'ikiruhuko mu gihugu. Ni mu rwego rwo kwizihiza intsinzi y'ikipe y'igihugu ya rugby yatsinze Nouvelle-Zélande mu mukino w'igikombe cy'isi. Naho muri Kenya inkura zikomeje kwibasirwa n'abahigi n'umubare w'abaturage wiyongera cyane, bikagabanya ubushobozi bwazo bwo kororoka.